banywanyi bari mu TV mudukurikirana aho muri hose turabaramukije ni Jean Pierre Rukundo nkuko mumenyereye abashikiriza ibiganiro uno munsi mfishe umushitsi navuga nti ni n'umugenzi kuva kera ndamwita grand frère akaba ari umujournaliste yamaze igihe kinini imbere ko ava mu Burundi navuga nti nivyo namubonye mwakora akaba atashoboye kuguma mu gihugu kubera imvo zabaye muri 2015 zatumye ahunga. Hanyuma uwundi mujournaliste yitwa Antoine Kaburahe akaba yaranditse igitabo yiswe Hutsi akaba ari ubwoko cyangwa umuryango je sinkunda kuvuga ubwoko cyane kuko numva umenga twese turi bamwe ariko hari uko bimeze muri uwo mwanya byaranditswe ubu tukaba tugiye kubaza ivyerekeye ico gitabo kuko Kaburahe yabyanditse aravye ubuzima bwa Aloise niyo yita mubona hano akaba tugiye rero kutubwira uko ico gitabo kimeze nibirimwo nico yobwira abarundi en general twokwiga muri ico gitabo cangwa nivyo twokwiga mu buzima busanzwe kugira dushobore kubana mu mahoro kuko nkuko mubizi iyo abantu bavuga ngo nta politique umuntu yovuga nivyo hari abatayikunda mugabe iyo abantu bamaze gupfa bazira ivyo nyene ku buryo hapfa abantu ku bwinshi biba bikwiye yuko ivyo bintu bivugwa nivyo rero twamuhamagaye atubwire ivyerekeye gitabo karibu Aloise mu presente gatonya s'il vous plaît. Murakoze cyane Jean Pierre ndashimye ko ushobora kuvuga yuko ndi umugenzi nk'aba grand frère niteka ndakunda ndazi ko uri umugenzi cyane wa petit frère Alain Alain Nyonta nanje abagenzi ba mutoyi wanje ndabafata nk'abatoyi banje nkabafata nk'abagenzi banje ni transitivity komeye biranezera cyane kuko nico kinyereka ko Uburundi ari umuryango ego murakoze rero igitabo cawe citwa Hutsi kubera ikiyo titre Ico kibazo abantu benshi barakimbagije hari n'abantu benshi bihenze bakafata yuko umengo hariho abagize ama critique bavuga ngo Hutsi ngo nubusamandari ngo turiko turagira ngo kugira ngo tuzane ubwoko bushasha mwarumvise ama audio yagiye arasirikira ngo mu Burundi mugabo mu bisanzwe bon ni nyandiko y'abamenyesha makuru inyandiko ituma iyo ushobora gushaka ko abantu basoma babatire mugabo uravye mu bisanzwe ibiri muri ico gitabo ntabwo bijanye n'ubwo bwoko bushasha bavuga ngo Hutsi sinibaza ko si ubwoko buzwi mu Burundi gusa ico nshaka kuvuga muri ico gitabo nivyo jewe navutse ku bavyeyi babiri badasangiye ubwoko umuvyeyi umupapa w'umuhutu n'umuvyeyi w'umumama w'umututsikazi urazi ko mu Burundi hariho ubwoko bitabaganwa mugabo benshi baharirira ko bamwe bakavuga ngo n'abatutsi abandi ngo n'abaganwa urumva ibi nabifashe muri iyo nzira izwi donc mama ndavuga ko ari umututsikazi uvuga rero ndavanze ariko sivyo biri muri ico gitabo nta muri ico gitabo nta bintu by'ubwoko birimo no nico gituma twashaka mutubwire birimwo nk'abashobora kuba batagisomye bakaronka ka aperçu y'ivyo ibirimwo exactement. Ibiri muri ico gitabo bivuga ingorane imiryango y'abarundi yagiye igira uko imisi yagiye uko imyaka yagira haca mu Burundi kuva 1965 mu majambo make ico gitabo kirerekana ko mutama wanje papa sinamumenye yarapfuye kirerekana ubuzima bugoye umuvyeyi wanje mama yagize mu kuturera twebwe ico gitabo kirerekana uko nabayeho jewe n'umuryango wabayeho
mugabo bitatumye tugira inzigo. Ico gitabo kirerekana ingorane twe twaciyemwo ko ari nzo n'abandi baciyemwo, kuko imiryango myinshi mu Burundi yaba iy'abahutu yaba iy'abatutsi yaba iy'abaganwa, imyaka yagiye irahaca bagiye barabura babo kubera politike mbi. Bamwe barisha abantu, abandi baraza barihora. Muri kino gihe bavuga ngo bariko barihora abapfuye mu 72. Ico gitabo kiravuga kiti sivyo, si ubwoko bwishe, hishe intwaro mbi. Ni jewe nandikiye histoire Antoine Kaburahe kubera ari umwanditsi w'umuhinga azi kwandika, ayishira mu bijanye n'ubuhinga bwo kwandika ibitabo. Muri ico gitabo rero nerekana ingorane izo ntwaro z'abahutu n'abatutsi zagiye zizanira abarundi, kandi mu bisanzwe baba abatutsi bari ku ntwaro atari uko abatutsi bose baca bamererwa neza. Abatutsi baragiye ku ntwaro, nticyabujije ko abatutsi benshi bakena, abatutsi benshi bagwara bagapfa, abatutsi benshi bataja mu mashuri. Nticyabujije ko abatutsi b'abanyarucari bahariya. Muri kino gihe hari intwaro yitirirwa umuhutu, intwaro rero y'igihutu. Muri kino gihe ntikibuza ko iyo ntwaro haba abahutu bake, nka kuriya kwa kiriya gihe cy'abatutsi, haba abatutsi bake batunga bakanezerwa bagatunga. Uno munsi hari abahutu bake bicaye ku butunzi, n'abahutu injojo bakenye bicwa n'ingwara. Muri kino gihe turumva korera mu gisagara ca Bujumbura, ibintu bitigeze bibaho ko mu gisagara haba abantu bagwara korera. Turumva abana b'abahutu bataja amashuri, za école fondamentale, abana batiga. Ni ukuvuga rero mvuga nti si intwaro y'igitusi canke intwaro y'igihutu, n'akabi k'abatutsi canke akabi k'abahutu kakoreye nabi abanyagihugu. Abarundi, abahutu n'abatutsi twarabaye victime, turi victime. Hageze donc ico gitabo gisaba ko twiyumvira hakenewe iki kugira ngo abana b'abahutu n'abatutsi n'abagano n'abatwa n'imvange babone ko Uburundi ari igihugu c'abarundi atari igihugu c'ubwoko. Nico gitabo muri rusange. Okay, murakoze cyane. Nshoboye kuvyumva, ndumva yuko mwashatse kwerekana ibiba ko bitaba bibaye kubera umugwi wose w'ubwoko bivana n'abantu bafite inyungu zabo. None urabona turavyara abantu bose bakibaruka, nirihe ubona uti abavyeyi abari bo bose mwatoza kubwira iri jambo abana banyu, kuko byose kenshi biva no muhira ingene abantu babwira abana babo. Ico ni kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri, reka maze nishuri cyo kibazo ca mbere. Murakoze. Go ahead. Abatutsi batwaye byungukiki abatutsi benshi. Nshatse kukubwira nti ntaco byunguye kuko bose ntibashobora kuba batwara ubu byungukira iki abahutu benshi. Nico kibazo rero abo bana bubabaza ico ayo majambo bo bababwira muri kazoza kabo azobazanira iki. Uno munsi bari ku ntwaro, bishobora gushaka ko ejo batazo bari ku ntwaro, bazokwitirwa amabi bakoze. Kandi abo bana ataruhara na rumwe bafisemo. Ni kuvuga rero ni ukuvuga tuti dutegerezwa kureka Uburundi ugwaruka rwiyumvire akazoza kabo. Akahise turabona ico katugejejemo, ibiriko birabona umunsi turabona ico bitugejejemo. Ntiturindire ko izi ngaruka ziko zirashika ubuzizogira ubuzima ingaruka mbi ku buzima bw'abana bacu tubihagarika no munsi. None wambwira ati ndakubaje ntivyigenda gute kuko uravye mu abarundi socialement
mu buzima bwabo busanzwe bwa misi yose kenshi usanga bari hamwe mugabo bigenda gute kugira hafi nk'abantu benshi cyari kandi abo bantu bukeye bazoja hamwe kandi imbere yuko binaba bari hamwe kuko harahumenga ucuguti hari hypocrisie no muri abo bantu baba batwagwa ari batonya mugabo nkashaka kumenya nti twokwitwara gute kukireje umuntu aryamye amenya ati ejo nzovyuka amahoro nigire ku mugambi wanje ubaka yubake uwimba yimbe ucapa cape kumwe wese akora akazi ashoboye gukora kuko ugiye kuraba mu minsi mikuru ukaraba bukeye usanga babandi bari kumwe bariko barajyana ese hariho hypocrisie mu Barundi oya si bamwe bari kumwe bariko bararyana urakoze kuvuga ico kintu socialement abarundi bari kumwe abarundi ni bamwe iyo habaye imanza z'impfu iyo habaye imanza z'ubugeni usanga abarundi bari kumwe kandi no munsi abarundi baracagira ubugeni abarundi baracitaba imanza novuga nti kandi n'ubu ndabikomera ko cyane abarundi sabana bari abarundi barakundana socialement barabana mugabo abanyapolitiki umengo barafise akantu kagashetani kabaha inguvu zituma bashobora gucanishamwo abantu iyo babakeneye kandi rero no kuraba iyo babakeneye barabahamagara mukagenda mukabafasha mugabo iyo muheje kubafasha biba bihetse no kuvuga rero naho biri mu Burundi dufise akaranga kamwe okay ubu ivy'amazuru sinzi ko hari abafise amazuru ngo asongoye nayango nayafyase sinzi ko bigifise sinzi hariho aho usanga umuntu ariko akubwira akaza kubwira ibintu yibaza ngo mututsi cyangwa akaza kubwira ibintu yibaza ngo mutu mugabo ugasanga yihenze urumva ibyo mara bikimaze niba bivemo atari ukuzi donc ntaco bimaze ivyo donc isi ahigeze uri umurundi ushobora gukundana n'umushinwa cyangwa umunyamerika cyangwa umunyaburaya cyangwa hehe ugasanga niba agufitiye akamaro gusumba abandi nibaza rero abarundi hageze kwizo nsinga afise mu mitwe bazikuramo hanyuma bareke ugwaruka muri kino gihe uravye ubuhinga dufise bwo gutuma tumanako amakuru hageze igihe aho ivyo ataco bikimaze ugaca usanga nk'ico ufise umugenzi andutira nk'umurundi turi mu Burundi umugenzi w'umuhutu canke w'umututsi andutira uwo dusangiye ubwoko no kuvuga rero nuko bareka abana umwana akaraba kazoza kiwe akagira abagenzi biwe kuko hariho n'uwo musangiye ubwoko ataca kumarira nama nkunda kuvuga ngo mu bwoko bwose habamwe imbwa n'abagabo reka abana bironderere abagabo bari mu bwoko bwose kuko shobora gusanga mu bwoko bwiwe ari imbwa gusa atabo ashoboye gusangamo donc nibareke abana tureke abana bironderera abagenzi babo turabavyeyi tureka abana bashobore kwikorera akazoza kabo ako kahise kabi tuguma tubashira mu mitwe ataco kabamarira barondera akazoza keza kabo gafise ico kabamarira okay murakoze cyane Aloise jewe nanje ntarinze kurandira gose nagira mbwira abantu buriya ikintu bakubwiye mu mutwe kirajayo kandi bakigwikira umwana kirajayo kandi kikakonona akarorero mbaha ni jewe personnellement ubwoko bwanje niba nubwitse ubwo bwoko nyene abantu bavuga nawe umenye mfise imyaka 23 ico ndi uno munsi ntikiri ahaporo y'ubwo bwoko kiri ahaporo y'ingene nakoze y'ingene navanshije n'ivyiyumviro naronse kuko aho narerewe ntibigeze bambwira ico ndico nagiye kumenya M7 bivuga yuko bavyeyi mutwumve mubwira abana babo ko ari abantu bakunda abandi abantu bashobora kuba barabana babaje abandi hama bakunda ibikorwa buriya atanze ari hari ibintu biragenda neza ibikorwa imbere urukundo imbere ijambo rya nyuma Aloise
ijambo ryamani ivyo nyene muvuze novuga nti tureka abana bacu bashobore gukora akazoza kabo mugabo rero uruhara runini ndaruha generation yanje generation yawe ni twebwe twarabonye amabi kandi ni twebwe turi hagati ya kahise kabi n'akazoza keza dufashe rero abana bacu kubaka akazoza keza murakoze cyane kuduha umwanya wacu wanyu murakoze cyane kuduha umwanya murakoze namwe merci murakoze namwe turashimye cyane n'abadukurikiye tukibaza niba hari ico byo bafashe ibyo twashoboye gushikiriza murakoze cyane merci